Amara y'Imana nshuti bakunzi ibiganiro vya Radio Television Ubuntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ni umwanya w'ikiganiro ku muriri ikiganiro kibayagira kuvyaranze indongozi kuvyaranze Uburundi imbere no kuvyaranze indongozi zabaye akarorero imbere igihe bari imbere y'abandi nuko rero uno musi neza na neza twashitse mu Gishora ni mu ntara ya Gitega ahasanzwe hari nikigabiro hajya kigabiro ndi kumwe n'abatama abatama tugiye kuganira batugire ku muriri ivyaranze kino kigabiro mbere n'ivyaranze abagiye bagicamwo reka mbanze nakire umwe uko turi kumwe na babiri mbanze ndamuhe mwiriwe hanyuma cuna twidondora mutama ndagwaye mwiriwe murakomeye turakomeye ego mwotubwira akazina kanyu Bavumibona Pascal Bavumibona ego usanzwe uronga mu Gishora hanyuma mbega wewe nimba atari banga ufise imyaka ingahe gamuta jewe ndafise imyaka 74 simike ndi kumwe n'abatama babiri nkuko mwavyumvise uwa mbere mwumvise izina giwe reka twongere twakire uyu nawe agira kabiri mutama lagwaye mwiriwe neza ego murashobora kutubwira akazina kaje jewe mu bisanzwe akazina kanje nitwa Nzimana Terasi mvuka ngaha mu Gishora naho rasanzwe ndi n'umutamburineri kama narakukurutse ego imyaka mufise yo bari nkingahe ga mutama nimba atari banga ntabesha jewe mfise imyaka 70 ego 70 uwo kubwira nti ngo twereke ingene bavuza ingoma ntiwohenge haha ndacisha ko ego ku myaka 70 n'ugwaruka nje ndagwigisha ego ubu mugabo muri baje baja kwiyereka baje bavuza ubu ntukijamwe oya sinkijamwe ko ndashaze sinubwa kuzuba ningo ndasimbaguri yego ego amateka ya kino kigabiro nayahe amateka ya kino kigabiro cyo mu Gishora nuko kugira kigira amateka twayahawe n'umwami Mwezi Gisabo niwe yahungiye ngaha umwami Mwezi Gisabo yahungiye ngaha mu mwaka uyuhe byari byagenze gute nimba koko mwa mukivyibo Mwezi Gisabo hari ku ngwano ya ntuze ya maconjo ahunga ava inkondi Muramvya acaca ngaho araza acacangaho kuri irazi acacikira ngaha mu Gishora hari umutama yitwa Nyabidaha niwe yashoboye kumunyegeza mu kigega c'amashaka yamunyegeje ngaha mu Gishora nyene aha muri kino kigabiro muri kigabiro ni ngaho hepfo gatora ego hanyuma none ni gute bubatse kino kigabiro ni ragi Mwezi Gisabo amaze kuva ngaha yaciye ahasiga inka zibiri imwe yitwa Rushiteme iyindi kitwa Murimigwa iyo mfizi yoyo yariturutse kicura yego nta numwe yayicura ni naho havuye aya mazina y'izya ngoma twumva jya Rushiteme na Murimigwa bace babaga izo nka bace bazikanisha izo ngoma wabonye ndaza kuzikwereka yego yego
tubwire rero kugira ngo umwami ahungire hano hari mu gihe c'ababirigi mu gihe c'abakoroni byari bimeze gute? Mwumva twebwe urabona mu bisanzwe nta wobesha ngo kuri Mwezi Gisabo yoba yarariho muri twebwe mugabo ukuntu tuvyumva yari ingwano ya maconjo umva nta badage nta babirigi bari bwazi abo ntibari bwazi hanyuma none mu guhungira hano yaratewe nabo bari basangiye kurongora ubwami nabyo bashaka nyine kumusubirira kuko nayo musango ho umwami Mwezi Gisabo yavuka ngaho mwishunga rya Mugera yaruwa hano nyene mu ntara ya Gitega mu ntara ya Gitega aho mwumva irudi Mugera yavuka ariko none ko twumva ko abami benshi bavuka imuramvya uyu yavuka ngaho Igitega yavuka ngaho Igitega urumva mugabo nabo nyene bimira hariya akuri mucece haje inkondi muramvye niho abami niho bimira arahungiye hano baramunyegeje mu kigega c'amasaka abari ko baramuhiga barashitse hano baraje baza nimbwa n'amacumu ari gitero basanga umutama Nyabidaha baramubaza bati nta muntu mwamubonye acengaha ati shwida ati nta wigeze haca abo bararengana baragenda abakabiri baragaruka bati nta muntu yoba yari yambaye guca na guca mugabo nawe yaje mu ntuze mu nka wamutamacuye kugira imbwa z'abagizi ba nabi ntizimufata amakanda zice zumva amakanda y'inka amaro acamunyegeza mu kiga c'amashaka iyo migwi imaze kurengana haza umugugira gatatu ati nta muntu wamutubona yaciye ngaha arahakana Mwezi Gisabo ayo mbisabo bantu ati abo nabanje ati babure ko ndi ngaha yego none ko dukunze kubona aba bategetsi bakunze kubona baba bafise ingabo zibagendanira Mwezi Gisabo mu gushika ngaha nta ngabo yari yamuherekeje bantu murumva ntibari benshi bari nka batatu kuko urumvye babeshi naho nyene bamuherekeje cyari kugorana kubanyegeza baca babona baca babica bose ego reka tubandanye na Mutama hano Mutama aratubwiye yuko hariho banyegeje umwami Mwezi Gisabo ariko arahunga bagomba kumutera none amaze kushika ngaha bakamunyegeza yahavuye gute urumva mu kuhava nkuko yabivuze umugwi wa muhiga wanka ku butegetsi bw'ubwami bwotera imbere urabona baza kubiri abo baza barondera nkuko yabivuze abo baza bamurondera bamufitiye ubutwari nk'abo bitabashikira ngoma nabone kugira ngo bemere ko ari hari babanza kubacunaguza nabone nkuko yabivuze ati genda mubabwira abo nabanje baca baza rero bakamutwara rero imuramvya bakaza bumva rero ingomira kiravuga umwami yamaze kwima babasi ntakubabika ibigira iyo ngoma yasigura iki iyo ngoma yari yukwemika umwami ati igihugu kirarusumba gitwara iyo ngoma yabayivugije aruko avuye hano avuye hano hanyuma none abo bamuhiga bari bande bamenyekanye gute yereka n'ubu urabona mu byo urabibona umuntu wese agomba kuja ku ngoma si ikintu yiyerekana nuko nyene mukoresha amatora ni muri ico gihe c'abami hari habagwanya ubwami n'abandi nabo babushigikiye nico gihe kwari nkuko tuhora tubibona aho twumva uno munsi bavuze ngo bagize kudeta navyo byari muri iyo nzira harabagomba ubutegetsi bwiza n'abandi nabo bagira batihinga babuhunga hanyuma none usibye umwami Mwezi Gisabo nta bandi batware bavuka hano abatware bavuka hano bya jambo noriha nkujya mugenza yego usibye umwami Mwezi Gisabo yavuka hano nta bandi batware bavuka ngaha ku buryo uwo muri ico gihe bari guhava bavuga bati ziranyazwe reka turabe ico dukora oya haba namba kweri nta batware bavuka ngaha yari umwami Mwezi Gisabo gusa yego mbega nimba mwamuvyibuka umwami Mwezi Gisabo yakomoka kwande umwami Mwezi Gisabo nituvyibuka neza gukurumva nakubwiye
twebwe natungana gutya imyaka ihaciye ni myinshi nk'imyaka 150 umuntu ashobora kubera byibage nundi twebwe nuko twagumye tuyaga n'abakurambere bacu basogokuru n'abadata bakagenda babitubwiye yego umwami Mwezi Gisabo aravuye hano arashitse aho no kwitangira ngo mu Kirimba aho barahirira ari imitswe hanyuma inyuma yo kwimikwa hakurikiye iki babandi bamuhiga ntibahavuye ngo bakomeze oya bumva Mwezi Gisabo avuye ngaha ashirizo ngoma ingoma zace zisasira ziravuga ati ganza sabwa turavuze ingoma baramugira n'umuganuro hanyuma rero niho baca izo ngoma nazo urumva ruzibiri yo rushiteme na muri migwa izo nka nizo baca bagira ku munsi mukuru agiye yaciye agenda aca mwihigiro aca ibweru aca suri murambi yego abo bariko baramuhiga muri ako kanya muri iyo misi nta makuru yabo yasubiye kumenyekana imbere yuko ashikaho yimikirwa yamenye makuru yo bacanagaho ni aho bari babafata bose bagaca babata muri yombi baciye kera aho babicisha amacumu n'inganguro baciye banyegera ego hanyuma none iyo ntambara ya maconco mwe muribuka icari cyayiteye eka nakubwiye ko tweko tukiri bato ego nti muri bato imyaka 70 nirenga simike nuko ngira ngo haheze imyaka myinshi cyane kandi twebwe urabona mu bisanzwe niko ibagira ningo nta namashuri twize muri ya mashuri bavuga ngo yayagamukama soma dutahe ego Mutama kino kigabiro niho yahungiye kica kirafata izina uyu munsi gushika no munsi gifatwa gute kigabiro gushika uyu munsi dutabeshe kigabiro baracitayeho gose n'abategetsi bubu kuko kigabiro cyo ngamu gishora nico gikuru mu gihugu cyose kandi cyo gikuru ndetse no kwisi yose kuko nico cyamenyekaje n'ingoma mu makungu muri UNESCO kanatsinda nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaraje hano hantu arahavugiriza ingoma abanyagihugu bose bararyoherwa abo makungu bose bararyoherwa bari ngaha baratangara aravyina abanyagihugu bose turaryoherwa n'ukuri ahubwo twifuza yuko kanyine icubahiro zo kugaruka ngaha akaduha karenge ego hanyuma none twabonye intatemwa hajya ego ijya yoyo ivuze iki ngaha muri kino kigabiro ijya ntatemwa mwabonye hajya niyo wahora n'umushefu wacu w'ingoma bamwita barashaka Gentime mu myaka iyi yahaheze nk'imyaka 7 ashenge yitavye mugo yari yaravyisabiye ati jewe nina gera gusandaba ati muzoshaje mu kigabiro iwacu nawe nyene avuka ngaha yamugishora aha hafi mugishora yaho nyene ngaha nyuma yugo ruziti hanyuma none umwami kugira ngo ahungire hano hari hasanzwe hubatse canke hari mu rugo rw'umuntu oya urumva nuko gusa nk'umwami akojeje ikirenge haca haba ibwami nkuko bona bavuga ngo iki ni gitara ca leta niko naho nye vyace bigenda ariko imbere yuko ahaza hari hasanzwe ari iw'umuntu hari nk'umuntu kuko numva nta muntu ari bwahashire ingoro y'ingoma yego hanyuma none kugira ngo yitwe ingoro y'ingoma byazananye kuri uko kuntu yarahungiye hano amaze gushika ngaha agaca rero haziga izo nka zitatu aca tweka nuko ingoma tuzozibaza duca tubaza ingoma zibiri imwe yitwa rushiteme ndi muri migwa duca tuzubakira izo nyubakwa mubona zibamwe ziba ingoro y'ingoma ubu yitwa ingoro y'ingoma yo iba mu ingoro y'ingoma nawe yaba muri iyi Mwezi Gisabo iyo nayo ikaba yabakevye ego none ko numva ari ingoro y'ingoma umwami Mwezi Gisabo nkaba numvise ko yari yahungiye hano yahamaze umwanya ungana gute kugira ngo asubire hari Mwezi Gisabo nibaze ntiharengeje nk'imyaka amezi 8 yari yahagize muhira birumvikana ko hategezwa kuba none uri mu buhungiro ntanze wapererezi yuvuka yuko caturi bwaze gataha yego Mutama amezi 8
uri ahantu cyane cyane ko bavuga ko umwami ahaciye yahasiga ikimenyetso nta hajya bamwita gute bamwita inshoreke bamwita inshoreke kujya kuntu umugabo agenda nimba ari gupagasa akarondera y'umukenyezi iyo yagiye umwami nawe ngaha nta mukenyezi yigeze harondera muri ico gihe ari ngaha uyu wo bivuga ko yahabaye n'umukenyezi yo bari karabesha kuko ngaha ntubone nko babajije gamushinga ntaye aha ntubone hariho abantu bahaba hariho abantu bahaba b'umuryango nyene ukwiye nk'abahungu n'abakazana n'abaki baba ngaha n'igihe twari dufise ingoro y'ingoma izi zitarubakwa zari mu nzu mu ngoro ntoya ihomye mugabo abari bazivuza bari ngaha nyene aha niko twabibona twebweho turiko turakura yego uwo mugwi wo bavuza ingoma bose barabavuka hano mu gace nabo bamuhungishije nyene urabona iryo ragi yaciye ariho umuryango wo ngaha nyene izo nka none mu kuzisiga yazisize mu ntumbero kugira bazozikanishamwo izo ngoma canke kwari kugira ngo aboroze oya kugira ngo abigire gutyo urabona aho umwami wese yahungira bakaramuka agize amahirwe uwo muntu akamunyegeza akaramuka ashitse ku ngoma urabona uko byagenda izo nyene izo nka zibiri yahasiga nizo bazirabirako bakaca batangura rero nabo kuzibaza izo ngoma ingoma yaje zizanye canke yabaje ibiti yasanze ngaha bereka ingene babibaza oya yarabaha nta mwami yagenda imbokoboko izo ngoma yaje zizanye bakaza nabo batabaraba kuraraba ibigabiro byagiye birapotera nk'ikigabiro cyo mu ihigiro urabona ko cari cantuze icantari nabone urabona nabone abasigaye ingoma uko niko ibigabiro byagiye biravuka mu gihugu cy'u Burundi yego murakoze cyane tugaruke ngaha kwa Mutama narimbajije uyu Mutama mugenzi wacu wundi ati umwami izo nka yaje azizanye kugira ngo bazozikanishe mwizo ngoma canke kwari kugira ngo uwo muryango woroze urumva umwami izo ngoma izo nka zibiri kugira ngo bazozikanishe ingoma kwari nk'agashimwe aho uwo muryango wamunyegeje kuko mba misanzwe aho kera umuryango wavuze ingoma wari uw'abanyagisaka gusa ubona nova hari demokarasi umuryango wose bazanga ukavuza ingoma ngo kera hoho carazira kaziririzwa utara munyagisaka nta ngoma bakora iyo ako karere ka Gisaka kari wari umuryango y'ubangaha abanyagisaka bose twari umuryango umwe ngaha bakaca bitwa abanyagisaka kuko banyegeje umwana yego abo bandi basigaye bava handi ntibari bemerewe kuvuza ingoma baza kaburorerezi gusa abakora ku ngoma ta munyagisaka yego hanyuma none izo ngoma ico gihe zari zifise amaziri ashika kurangara ingoma zifise amaziri kandi ugiza n'uyu munsi ingoma zifise amaziri kirazira ko umukobwa araba imbere mu ngoma kirazira ko umukobwa yicara ku ngoma kandi kiranza ikaziririzwa ko umukobwa avuza ingoma kuko nawe nyina n'ingoma none ko twagiye tubona hari abakobwa bazivuza birya Mutama yagiye abisezereye Mutama wacu twumvise umukobwa yavugije ingoma gushika uyu munsi ico kigabiro twoca dusaba bakaca bagifuta naho bari kwishuri zo ngoma kwishuri bagaca bazikura kuko yo bariko yonona agateka akaranga n'imico y'akaranga ku Burundi yego muratubwiye yuko abanyagisaka ari bumwe mwenyene mwari mwemerewe kuvuza ingoma mugabo abandi baza kaburorerezi ariko Mutama hano yatubwiye yuko hari abandi bami bantare bagenda bakashinga ibindi bigabiro kandi bakahasiga n'ingabire z'ingoma nibaza ko abo bandi bagiye bemererwa kuvuza ingoma biturutse kuri aba bami bandi bagenda bajanye ako gakemanyi
nkaba namba mutama kwene no mubeshuza izo ngoma zo muhigera avuga zikomoka ngahi wacu mu gishora hariho n'umutama yitwa Ndabirinde yahora hagaraje ugasozi kwikomite kagenda kurarika bahariya tumba tuje ngukini Muramvya tugiye kumuganura Muramvya agacararika bahari Muramvya ati nimuze ivoropo nayo yabigeze nko mu nzigeze nko kwibubiza ati muze mwambaye inkindi tugende kuvuza ingoma urabona mutamura karakura cyo yacihenze kumukuri ivoropo niki ni cari bya biduga bya kera byimbaho babyita amavoropo nivyo byatwara mwebwe abatimbo n'ingoma hari kera gose byari byimbaho wasaba bisize imbaho irangira itukura ego tukibandanya kuganira na cyane cyane ku mwami Mwezi Gisabo inyuma yo kwimikwa agashikira ingoma ubwo yoba yaragarutse ngaha kurabaho yakirijwe yeka data oya no ndiko ndabesha ntiyagarutse nta n'intumwa yigeze arungi oya yagarutse nuko hanyuma none kino kigabiro nta ngabire yindi yoba yarakigeneye mu nyuma basingwa yirungike none ntumva iyo ngabire umva ari nto izo ngoma zibiri mu Burundi aco higabiro ca mbere akujya wumva bavuga ngo iradiyo y'igihugu cacu niyo radiyo mvyeyi natwe urumva higabiro ibindi bigabiro byose kuri higabiro ntibicako niyo ngabire ya mbere twanje ukenguruka nabo bandi bose bavuze izo ngoma bazikura ngaha nuko katahandi baze kuzibaza ya kana twe ntitugurisha n'umusama hari uwo ingoma y'igihugu nta yo nka amafaranga yiciye oya n'umusama none ubu nawe mubazi kuzibaza yo reka imwe ndandayeje ku musi yego nuko bashobora kubaza ingoma yose ukayimara ndandayeje kumenga none hari hizo namabona ziva mu biti binini gose mu bisanzwe urabona haje bagwati agashitsi ka kera kavumbi ku muriro yego nk'abasore bubu umva bakuze batazi tekinike y'ukuntu babaza ingoma mugabo twebwe kera ko turavye kuntu twimba ingoma ku munsi twimba turi babiri ku munsi mugabo kigihe umwe arashobora kuramanza imwe ku munsi kuko bivana n'ibiti ko nuvyoroshe hariho igiti citwa inagahande usanga arakagabo usanga kizingiye cyumuvuga ngo kifisa utube duto akiryo ubona harya kijya n'inagahande kiriya kiri hepfo kijya kiri hepfo y'ibishango byinshi bijya n'umuvuga ngo mune twaciye dutera ngaha yego aha rero ibi biti byose nibishobora kuvamwo ingoma iyi n'imihiza ibindi n'ibivumu n'ibyari bikorotiriye uruzitiro ingoro y'umwami hakijya giti kiri hajya hepfo akibona cy'umuvugangoma kiri hajya hepfo aho navuze nti hariho ijambo wabajije ugamutama uti none ngaha kuva kuri Mwezi Gisabo urabona iyo ubutegetsi bumaze kuba abantu bose baza bakurikira n'abami bose rero baje baraba ngaha iki kigabiro gisiga abami n'abami ntibaguma baza barahana ubuje ntashikira ku nganje niko bimeze rero abagiye barakurikira Mwezi Gisabo bose baragiye bashika ngaha none ikintu ubona ko iki kigabiro ntibona ngene gihambaye nico kitwara ibigabiro byose uko cyagumije akaranga yego hanyuma none twabonye ingoma zimwe zikivuzwa ariko twabonye n'izibitswe ubwo tiya mwatubwiye zikomoka ku mwami Mwezi Gisabo ziracavuzwa canke ntizigeze zivuzwa zijya urumva zijya urabona niwe bakubwiye imyaka zimaze none iyo myaka zimaze iyo ziba zavuga ntiziba zimaze kuvyara ariko ziguma ziri hajya nyene yego mtama ati zya ngoma ntizivuzwa kubera ko zijya ngoma ntizishobora kuvuzwa twaje mbe tuzubakira n'uruhimbi rwazo ico zigumiraho nico gituma zimaze imyaka myinshi none ko tukunze kubona ibikoresho twabitse bishobora guhera nimubona ko zizohava zihera nubwo zitavuzwa shima zidahera zijya ngoma kuko kubungwa ntizishobora kubungwa hari imiti twazisize imbere kugira ubukoko ntibuzonyengetera igiti rero tuca twambika ko rujya rushatubo twera twaciti caye ego avuze ngo ziba zaravyaye utumva ijambo kuvyara ni gutamira kera bavuga ngo ni gutoboka ngo uvuze ko ingoma itobotse bashaka gupfunga ingoma ntitoboka ingoma iravyara
hajya hejuru ku rushato canke ku giti oya hejuru ku rushato atabutse tuva tuti ingoma yavyaye hanyuma kuja kuntu zirara zigasaduka ku ruhande navyo bavyita gute bijya naho nyene urumva hajya ntibibyaye harya biba byavuye nko kuzuba ryinshi bikavana n'ukuntu nk'igiti yabajwemwo kiba kitarakomera neza irumva icirara gitakura byovyo ni kurara nyene nta bindi bovuga ko yari mu mbavu ibiratsi ego ikiganiro kirabandanya ni ku muriri muracari ko muratuyagira mutugira ku muriri ibyaranze kino kigabiro na cane cane ku mwami Mwezi Gisabo umwami Mwezi Gisabo amaze kuva ngaha umuntu yokwibaza mbega ko mwumva yaje ngaha atari bwabe umwami ariko yava mu nda y'ingoma ariga yaje ngaha ari umwami kuri Kirima na Maconjo ariko kandi mwari mutubwiye yuko yagiye kwima ari uko avuye ngaha ujya no kurya mutama yabeshe yaje ari umwami nakubwiye ko yaciye ahantu bita Imurambya akajabuka ahantu bita Imurambya ngaho wa Mukobe akajabuka ngaho ahimashitsi agaca ngaho mutama yaciye aza mu nka ziwe ari umwami niho aca avuga ati bariko baramuhiga ati abo nabanje mu kugira gatatu ego hanyuma none yavuze ati ibyaro byose igihe yamaze ngaha ntigeze haronka umukenyezi sinzi uko bamwita ari uw'umwami bamwita umwamikazi yaje ngaha asanzwe afise umuryango umukenyezi umwamikazi canke agiye kumurondera amaze kuva ngaha jewe ko nakuze mbona numva babivuga kandi n'ubu niko bayivuga hajya ngaho hepfo iyo ngaho ubona bakugiriza ingoma iyo tribine hariho igiti bahateye ngo niho umwamikazi wiwe yaguye asigaye ngaha ndaza kwibereka harya aza umwamikazi yaratinze aramusanga hano ubwo umwamikazi we yapfiriye ngaha hajya hariho n'icibutso c'igiti bace bahatera ego none muri ico gihe yamaze hano ubwo kumenga hoba hari kirikare ntiyari bwasaze umukenyezi bahitanywe n'ugwiwe canke amakuru mwumva yo barashaje kuko urumva yatabera ashaje ahubwo agomba mbaze urambariranya kuba munyesha makuru agomba uti none nta mwana yo yasize ngaha ko yaje nasana mukenyezi ekada natwe niko tuvyumva kuko ayasiga nk'umwana nawe avuga ati va mu kigaro ca papa umva iri tongre bari ryo muhungu wa Mwezi Gisabo nta mwana yasize n'ukuri hari amakuru ubifise ko ibigamutana uyu mukenyezi canke umwamikazi iyo bahitanywe n'ugwiwe canke bwari ubusaza uwo mwamikazi je umenga sindamushingira intahe ko yahaguye oya cyo kuko nibutse akaranga ko hambere none uwo mwamikazi wiwe yoba yaje gute kandi ngaha hari imiryango hari imiryango aba bavuze ingoma kera nkuko yabivuze abanyagisaka hari imiryango none hari umwana yahavyaye yasizeho oya aho naje turaharira kuko ico gite agira ngo aza kukibereka twawita umuhiza ku mwami Mwambutsa ego hanyuma none ko wumva catewe aho yaguye mwoho muvuga ko catewe gute ico giti uko cyoba caratewe ico ni hamwe nyene iyo mihiza ahantu havugira ingoma uramva kera ko hari biterekerwa byinshi habaye ibiterekerwa byinshi amakuru abivuga baravuga yuko hakiri biterekerwa ngo haza nk'intuzeye nk'interekerwa ngo yaza kuri nyagiti ngo ikarorera aho bavuze ingoma ivyo mugabo twebwe turabibwirwa ntitwabibonye yego mutama umwe ati ivyuko umukenyezi yoba yaraje hano jewe ayo makuru nayo mfise ariko kandi ndi kumwe na mutama avuga nti ivyo byose nyabona uwo mukenyezi yaraje hano ariko mbere yaranahagunyeho yanaguye umuntu akibaza rero nti amakuru mufise mwayahawe ngira ngo n'abahabaye imbere kubera ko murumva ko mwe mutari bwabeho ariko none amakuru yo kwizera dufate ko umukenyezi yoba ataje uwo mwamikazi twebwe amakuru yo kwizera
nkuko niko ndabibabwira je nahise ngo ndi mutamburinere kuva nuwo bashaka jantima kihari nabo bandi batama bitwa ba semambo izo nkuru barazivuka ndetse n'ahandi nyene akerekana aho umuntu uzeye umwamikazi yaguye ngaho eko mbega ko hari imvugo zikoreshwa iyo umwami yaba yitavye Imana ku mwamikazi hoho imvugo zari izo nyene nta mvugo ziyubashe ahavuga ko umwami yasandavye n'umwamikazi bavuganye nuko yasandavye ego hanyuma none kino kigabiro muravye kuva ico gihe gushika no munsi hari iteka canke akandi karusho coba kimaze kuzana hano mu kibano ikigabiro cyo mu gishora kirafise amateka ndetse no mu kibano kuko dufate nk'iyo nk'abashitsi baje ngaha abanyagihugu baraza ngaha kurorera ingoma bakaryoherwa nk'abo bashitsi iyo baryohe ugasanga barasigiye n'umusama abenegihugu baje kurorera kandi n'umunyagihugu nawe dufate nk'umunyengoma yarose amafaranga nk'ivyo abanda ngaho ipfo kwibarabara ugasanga barabashoreye ibintu bace babitokesha n'ingoga n'imiryango ikahungukira ikaronka intuze akarusha ego Mutama uravye ingene abantu batemberera kino kigo kino kigabiro mubona koko nkuko Mutama bivuze akarusho kari eko iki kigabiro gifitiye akamaro abantu bo mu gishora kuko iki kigabiro ibindi bigabiro birahari urabona abashitsi bose ku buryo bagiteguye neza karanga nyene ivy'igihugu niho abashitsi bose niho baza kurabira karanga nta handi baja none wumva iki kigabiro kidafite amateka yo kaba twebwe tuhegereye no natwebwe tutahakore turabona yuko gifite akamaro hanyuma abakurambere n'ukuri baragize neza kuko bakurikiranye ibi bintu abandi baciye babita mugaba babobo twebwe aha mu gishora urabona karanga karahari ego mwebwe mwavuze imyaka mufise ni 70 kuduga muriko muravyina muvamwo aho hari abakiri bato baza ngo bazoya babe bakorera mu ngata mu gukurikirana canke mu kubungabunga kino kigabiro sigaho nkuko wabivuze ati mbeki bafite akamaro kameze gute iki abana hariho abo bazivuza nk'abana twavyaye ugwaruka rwabo nago kuwa gatandatu barafise umunsi baza kugira ngo nabo bazogira abo basigiye iryo ako karanga ego hanyuma none turabona ko kino kigabiro kiracari mu buryo bw'ikirundi mbega nta kuntu bo kinagura bahagisha mu buryo bwa kizungu nimba ari nk'uruzitiro rukomeye mu buryo bw'ikizungu canke ibindi bikoresho bya kizungu oya ivyo turaca ivyo bari bagihenda kuko nabo bantu abo izo ngenzi ziza kuraba uburyo bahinguye aho umwami yaba aho hambere uburyo bwa kirundi nyene nibwo bubakwega nibwo bakwega none wumva nibaza barashiramo ivy'ikizungu izo ngenzi none ziroza ziza kurabiki barabi ibinyene ibi ego urakoze cyane Mutama nako ndavuga nti yamara uburyo bwa kirundi uburyo izi nzu zubatsemwo mwavuze ko hajya n'inzu n'ingoro ati vyubatse mu buryo bwa kirundi Mutama nawe tiyamara ubwo buryo bwa kirundi nyene nibwo buhamagara ingenzi nibyo yego nk'iyi ingoro y'ingoma ibona bambe ingoro y'umwami ubona nkuko ntibyubatse imbere n'ubuhinga buhambaye gose biranatuma rero abanyamahanga baza kuraba iyo nzu umwami yabayemo bagaca basanga nagatangaza kuko winjira imbere ukaraba muri iyo umijeshe kujya kw'inkoko abazungu bigaca bibayobera nyene bikozwe kumbe muraronka n'abazungu baraza bashitsi benyene bava hanze bakira rugendo bose amanga bajya mva ngo n'abaturiyisi barara ngaha mwisho ego uyu munsi turiko turavuga ibijanye n'iki kigabiro umuntu yumva umwami Mwezi Gisabo na yahe mateka yandi yakurikiye umwami Mwezi Gisabo mateka yakurikiye umwami Mwezi Gisabo nimwe nakubwira urabona ko
ingoma zice zimenyekana mu makungu ntawa mu perezida n'umwe ataraca ngaha mu gishoro nta n'umwe oya nukuri bose iyo bagiye ku gihugu bose baca baza kuraba umwe mwezi gisabo yabaye nakubwiye ko na nyine icura mukuru w'igihugu cacu nunga hayaje akahavugiza ingoma tugatamba tugatarika tukaryoherwa umva niyo mateka rero tuvuga tuti umwami mwezi gisabo niko karanga yashize mu ntara ya Gitega ni murambabarira ko nuko amakomine yahindutse yari komine Giheta urumva ako karatunezera eko ubwo kugira turi ngaha mu gishora abari hacaza umwami gisaba hungire umva n'amateka umuntu bavuga ko kwabe nko kubonekerwa hanyuma iyo umuntu avuze ingoma ubwo nyene yumva ko zazananye kwa mwezi gisabo yego hanyuma none izo nkayo mateka y'izo nkayoyo nta zindi zoba zikomoka ko zasigaye none nkinka zoba zikomoka ko nk'imyaka 120 haciye ya data nayo bikihari izo nka muzibutswa n'izo ngoma nizo shato twace dukanisha izo ngoma no tuca tuzibuki ego hanyuma none kuba fata minenegwe ingoma aba naba no kutamenya canke no gufata no kwigira ibi ico ntazi canke ibi ntazi ntabwo iyo baza kumbaza kuko wabivuze uci inka zakurikiye izo yabasigiye ngira ngo kwa kamusubye izo bavuza none ntibona ko ari inka zakurikiye izo nyene zibiri ingoma zindi zisigaye zagiye zirakanishwa insato zikomose kuri za zindi uno musi mukeneye kusubiriza ingoma ziba zashaje insato muzikura inshato iriki inka nubundi igihugu kiracorowe zagumye zorogo none ndibona ko inshato bazikura nyene mu nka z'i Burundi nizo bazikanisha birumvikana hanyuma none izo ngoma zibiri mwabitse zitavuzwa zari izo zibiri gusa nta zindi zazikurikiye inyuma zoba zibikanwe nazo nari kubwiye izo zindi zazikurikiye inyuma nizo ubona bavuza tuvuza muga ziga nazo nagashitsi ka kera kavumbi ku muri nizigumaho mugabo kandi mwatubwiye yuko impamvu ziya zidasaza ari uko zitavugijwe izo muri ko muravuza nibaza ko zoba zarashaje zitakiriho urumva mu bisanzwe umuntu arakura agasaza urumva ingoma zirasaza najya ari zashaje twabitse guko nta ucana ingoma kiraza kaziririzwa ingoma ishaje duca abantu tuzishira iyo zishaje uca tunya tukabaza izindi zizasubira za zindi ubwo zijya zozo zikigomira harya hanyuma ibi kintu yo kitariko kirakoreshwa rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga nti kirashobora kononekara izo zashaje ziri mu mateka mugabo none uburyo zibitswe ko nabonye umenga ntizibitswe hamwe n'izo zindi zibiri nizo haba zononekara ngo zizimangana none nk'iyo umuntu akuze ashaje boca bamushira mu bantu bakiri bato baca bubaka ikigo c'abatama nimba iyo zimaze gutama zitakivuga zararaze tuba ntuze yazo tuzisha mu nzu yazo ego kumbura uyu munsi tuje ata
bariko barimenyereza kuvuza kuri izi ngoma, ariko iyo hari abariko barimenyereza kuvuza ingoma hano haba hameze gute? na nundi mukanya wahava wumva kayago abatimbo bo ngaho bazitera ko bakira abashitsi. Murafise abashitsi bahava babagendera? Babazi. Ego tusa n'abagana ku musozo wa kino kiganiro, ubwo iki kigabiro abakiri bato baramenya uburemere bwa gifise? Uburemere bugifise barabuzi, kuko nk'ubu dufate nk'umushefu ahari ubu n'ugwaruka rwose aruhamagarira kuza kwiga karanga kumurisha, kuko ni bimwe nakubwira ubwatsi bashaka kabisa ubundi ejo aho nabo basaza abandi bagume bakwirikira ikiganiro kizozimangana amateka yacu. Ego abami bagiye baracangaha inyuma y'umwami Mwezi Gisabo, harabo mwibuka? abo twibuka bagiye barakurikira. Urabona twebwe nka twebwe tusa n'abavutse ku mwami Mwambutsa, urumva bavuga ko Mwambutsa yari uwa kane, none bose ntubona ko bagumye baza barakurikira iki kigabiro. Nivyo tubizi ko hari ikindi naco wabajije uti mbe none kugira ngo mubone yuko iki kigabiro ngene bizogenda, murabona abantu boba bimenyereza kugira ngo bazosubirira abariko mbere batira agashambara nk'ikuwa gatandatu uze uzosanga ugwaruka rw'abana ruri mu myaka ya kabiri ya gatatu ya katanu nibo bashira ku murisho biga ingoma. Abantu batamba birorera barafise abakurikiye, kandi nabone ntiboshobora kugira ngo bigumize ko ibintu badahamagaye ugwaruka ubwatsi burashabuka bishubundi. Nyuma yaho intwaro ya cami haviriye, abatowe kuri Republika barashitse ngaha nabo nyene bagiye bakurikirana baza. Urabona ntuzeye Micombero ko ari we data yabaje gukura intwaro ya cami. Urabona yari hejeje kwimika Ntare ya gatanu umuhungu wa Mwambutsa. Urabona ibintu byose uko byagiye biragenda. aba perezida bana bahaciye kuva kuri Micombero, Buyoya, ntuzeye Bagaza, bose baza kuraba kakaranga ngaha. Naba bari bagiyeho muri bya bihe byo gufata igihugu ku nguvu, nibo ndenda kubwira bakubita amakudeta. Bose bagiye bashika ngaha. Ego mu bagiye baraca ngaha nta na bamwe bigeze bahasiga iciyumviro cuko hano hantu imbere hoguma guca inyuma hakubakwa kizungu. Ibyo barigeze kubivuga. Iyi ngoro y'umwami ngo tuyishiremwe amafera bito kugira ngo tuyubakisha amafera bito twarase. Kuko urumva ko bari ibintu by'akaranga. Iyo tribune mubona ngaho barazana bashira ku bwatsi hejuru, mugo bace basanga musi naho n'amabati. Tutabikuraho kurumva tribune yo tribune urumva nahantu abashitsi ubona nubu bamwe nakubwira babashitsi niho bace barurerera rero. Ego nukuvuga gukora amateka n'abanyamahanga baje kuraba kino gabo c'Uburundi cyo mu gishoro. None ibyo mwiboneye bamenyesha makuru muzogico muvuga muti natwebwe twavuyeho tubiboneye. Ego turabibonye ko kino kigabiro kigendwa, ariko kandi tugana ku musozo ngira ngo murafise akajambo mwoshikiriza kabari ku mutima kubijanye na kino kigabiro. Yego twebwe ico twoshikiriza banyakubahwa, twebwe turakengurutse ejo twoshaka kino kigabiro n'ukuri ubwo mucika hejuru muze muravuga ikigabiro c'igishora kizokubahirizwa. Ntagire ukindi kigabiro kimwe kizokwigera cigana karanga ngo kiza kubaka izindi ngoro nk'izi ahandi. Oya ibyo ntibijanye n'amategeko, ukurumva ngo bayibubaye bwa budumbidumbi. Hagize nk'abandi bavuga ngo ko bafise amahera babagwiza tunga maze mu bakigabiro hana kari iwacu, nuko idusabe abategetsi bazibamirire kure. Bo bakoze. Ego nakoze cyane mutama tugana ku musozo, namwe akajambo mufise ku mutima muvuga nakaye tusoze. Akajambo tuvuga tugeze ku musozo, wigeze kuvuga ijambo ngo ho kubakwa zikamanikishwa amabati cyangwa ibindi biki.
twebwe twifuza nuko ibintu byo mu Burundi ibidukikije biriko birahera aka karanga nikagumeho babo bose baze baraba bati umwami igihugu kitaratera imbere kwaruku ibyo rero ndico dusaba natwe rero tukaba tutera tubakengurukira yego nicyo bundi mdoze kuduha karenge nkuko mwaduhaye akarenge biturabashimiye cyane murakoze cyane yego Mutama tubakengurukire cyane murakoze cyane mani bahezagi amen yego tuti bakunzi ibiganiro vya Radio Television Buntu na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro ku muriri nizera ko mwumvise amateka atari makeya yaranze kino kigabiro cyo mu Gishora mwumvise kandi ibyaranze umwami Mwezi Gisabo na cyane cyane ko yahashitse ngaha ahahungira hanyuma hakanduruka hakura ayo mateka mwumvise kandi ko hari n'ingoma zimukomoka ko zikibitse ngaha inyuma y'igihe kirekire uwo mwami yitavye Imana nuko rero bakurikiye kino kiganiro mwese ndabakengurukiye nariko muragishikizwa na Bienvenue Kwizera ikindi kiganiro tuze duhure kundi musi nkuyu naho butaha murakoze